Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka na muntu, makunguye kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka na munesero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba kengurukira mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabaye kaza amakuru yacu yo muri iki gitondo. N'amakuru rero ahambaye, amakuru ateye agashavu kubihejeje kubera ngaha mu Burundi, akaba rero ari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru azindutse avugwa ngaha mu Burundi nuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'umutamukanyi wiwe bo babahuye n'isanganya rikomeye, bikavuga ko rero iryo sanganya ryaba ribaye muri ico gitondo nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Ni nyuma yuko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye ku gahanga akavuga ko bitazomworohera mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo azoba akiri Reverien Ndikuriyo. Ni nyuma yuko kandi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye bafashe ingingo yo gushaka kugandagura uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bivanye nuko ngo batipfuzaga ko aguma mu mabanga yo kuramutswa umugambwe ngo kubera ko bigoye cyane ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo bitazomworohera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu amatora yimirije mu mwaka wa 2027 mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe azoba akiri Reverien Ndikuriyo. Muravyibuka neza ko mu mezi yaheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanuganzwe ko ari we yoba yari yahaye isumu Reverien Ndikuriyo, ndetse muranavyibuka ko Reverien Ndikuriyo amagara yiwe atari yifashe neza ubwo yajanwaga mu bitaro ngaho mu mahanga, ariko byaje gutahurwa ko ngo vyari vyagizwemo uruhara n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko ngo yashakaga ko asubirizwa na Leonidas nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Evariste Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira arabire hafi arabe uko yokwikiza Reverien Ndikuriyo ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca, atibagiye kandi na Geras Ndabirabe kuko abangaba avuga ko bari mwirage ry'umuhisi Petero Nkurunziza, akavuga ko rero bitazomworohera mu gihe aba bose bo kwisanga bari muri Conseil de Sage byazamugora ko yakwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyo uravye rero inyifato iri hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, uca ubona ko icuka kibi casubiye kwaduka hagati y'izo mpande zompi, ariko na cane bikagaragara ko Evariste Ndayishimiye we afise ubwoba ntangire ko aba bombi bashobora kuzo umushira mu yabiri. Ni mu gihe kandi Reverien Ndikuriyo nawe avuga ko bitazomworohera Evariste Ndayishimiye mu gihe Reverien Ndikuriyo azoba akiramusuye umugambwe, kandi nawe avuga ko atazorekura uyu mugambwe, ndetse binaboneka ko n'abanyagihugu banamwishimira ndetse bakanavuga ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bashinga intahe bavuga ko mu gihe cose Reverien Ndikuriyo yakwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bazomutora ngo bivanye nuko atunganiriza abanyagihugu gusumbya ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Ivyo byose rero bica bituma haba ishari ndetse no kunyinyurana hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ndetse biriko birananuganurwa ko kuri ubu ngubu iyo sanganya yashikiye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe muri iki gitondo yoba yagizwemo uruhara n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko ngo ashaka kumwikiza kuko atariko aramuha amahoro, ndetse ngo bitanamworoheye kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Kuri ubu rero abanyamugambwe CNDD-FDD abanywanyi ba CNDD-FDD barashavuye cyane kubishikiye indongozi yabo ariwe Reverien Ndikuriyo nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi ariko aravugwa ngaha mu Burundi, ibura ry'igitoro ndetse n'ihadabu ry'umurengera
byahungabanyije ukwiyunguruza mu gihugu cose c'u Burundi. Nyuma yuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere n'umutekano Martin Niteretse afashe ingingo yo gucisha ihadabu abarihisha igiciro gitandukanye n'icashinzwe na leta ibijanye no kwiyunguruza. Kuwa 29 Mukakaro uyu mwaka uburyo bwose bwo kwiyunguruza bwahungabanyijwe mu Burundi bwose kuva kuri uyu w'Imana ndetse no kuri uyu wa mbere. Ibituro byo kwiyunguruza by'i Bujumbura, Gitega, Rumonge, Rugombo ndetse n'ibindi bice by'igihugu nta modokari n'imwe yari muri ivyo bituro, ndetse nta n'imodokari nini canke intoya yunguruza abantu mwishi yabonekaga. Iyo yegereye rero yahungabanyije umutekano ndetse kwiyunguruza kw'abantu kuri ubu ngubu vyahagaze, ndetse yanatumye ibihumbi by'abiyunguruza baja mu mubabaro. Ku gituro co kuri Kotebu, igituro gikuru co mu gisagara ca Bujumbura, abiyunguruza bari barindiriye umunsi y'izuba rimena umutwe, nta modokari n'imwe yacaruka. Martin Niyonizeye, umudereva akorera i Bujumbura ndetse na Bubanza, arigana: uyu munsi twari twapakiye abiyunguruza ku migozi y'abapolisi. Abaduhagaritse babajije ingenzi amahera zarishe 10,000 y'amafaranga y'amarundi gushika i Bubanza, nta kutwumviriza baduciye 1,000,000 w'amarundi w'ihadabu. Ivyo byaranabaye kandi kwibarabara rija Igitega, umugwa mukuru wa politiki y'u Burundi. Prosperi Ndagano avuga ko ngo nawe yaciwe ihadabu kubera ibiciro birenze ivyashinzwe na leta. Abunguruza abantu ndetse n'ibintu bakabona ko ari akarenganyo. Abo bunguruza abantu kandi n'ibintu bavuga ko atabitoro biri ku masitasiyo haraheze ukwezi kose, kugira babandanye bagura ibitoro kuri magendo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no muri Tanzania, aho ndetse ibido y'amaritiro 200 igurwa hagati y'amafaranga 300 ndetse na 350 y'amarundi, igiciro ca leta cigwije hafi incuro zine. Iritiro imwe n'igice ubu igurwa ayarenga 28,000 y'amarundi. Turiko rero dukora duhomba, niko vyemezwa n'umwe mu bunguruza abantu ndetse n'ibintu twasanze mu Rugombo mu ntara ya Bujumbura. Kubera iyo ngorane kandi abashoferi basaba ko leta yobaha igitoro gikwije canke ikabareka bagakoresha ibiciro bibafasha kugarura ayo baba bakoresheje. Rumonge, Rugombo, Gitega yegereye nayo yatandukiriye imihingo myinshi. Mu Rumonge mu bumanuko ushira uburengero bw'u Burundi, ku munsi w'Imana nta bisi zija i Bujumbura zari ziriyo. Ivyo byakurikiye kandi itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yategetse ko ibiciro vya leta vyobahirizwa. Ivyo kandi bikaba kandi ari 6,500 kurwo rugendo. Abunguruza abantu ndetse n'ibintu bemeza ko ico giciro kidakunda ngo kubera ibiciro by'igitoro biba ari umurengera, bivanye nuko igitoro bakigura mu buryo bwa magendo. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yari yafashe ingingo ko agiye kwifatira mu minwe igitoro, ariko kuri ubu ngubu igitoro camaze kuba umuzi wibuye ngaha mu Burundi. Abanyagihugu rero bakaba bari mu gashavu ntangere. Naho mu Rugombo mu ntara ya Bujumbura, abunguruza abantu n'ibintu bagandagaje ku gituro base gusubira mw'ibarabara, bariyamiriza ihadabu rinini bacibwa n'ukuntu ndetse indongozi zanka ibiganiro. Aho hose rero ingenzi zikoreye umutwaro. Christophe Yamuremye, umwe mu babuze uko biyunguruza hamwe ndetse n'umuryango wiwe, arashavuye cane. Leta rero igomba ko ibiciro vyayo vyubahirizwa
kandi ngo igwanye iduzwa ry'ibiciro, ariko iyo ngorane yerekana ko habuze umuturama ku bukene bw'ibitoro ndetse bumaze amezi hafi 56 ubangamiye igihugu. Mu gihe kandi gukwegana hagati y'abadereva ndetse n'indongozi kubandanya kwiyongera, ikena ry'igitoro n'ihadabu ry'umurengera biratuma ukwiyunguruza bihagarara mu gihugu cose. Abiyunguruza nabo basa n'abafashwe biri kandi ngo mu bibazo bisa naho ngo bidashobora no gutorerwa inyishu vuba nkuko abanyagihugu babishikiriza. Nyuma yuko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ubwo yiyamirizaga ibijanye n'igitoro ndetse ubwo yari yafashe ingingo yo kuja gukemura ibibazo bijanye n'igitoro mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamwiyamiriye kure avuga ko ariko arashaka kurya ibiturire, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye acafata ingingo yuko agiye kwifatira mu minwe ikibazo kijanye n'igitoro, ariko igitoro kibandanya kiba umuzi w'uwengaha mu Burundi. Ibyo rero bigaca bigaragaza ko abanyagihugu bacavuye nkuko babandanya bavyidoga, ariko kuri ubu ngubu noneho Martin Niteretse umushikiranganje mu byajejwe harimo iterambere rusange ndetse n'umutekano mu gihugu yamaze kuvyunyura kuko yafashe ingingo yo gucisha ihadabu abadereva, nabo bakavuga ko ivyo ngivyo bibashira mu ruhombo. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru tubashikiriza yo muri aka kanya tube tuyasozere ngaha, dusubire mu kanya mu makuru araza akuba agezweko. Gusa mwibuke gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira muze mubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri Mbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV. Mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru tubashikiriza aya kanya tuyasozere ngaha. Ihangane dusubire mu makuru araza kubagezko mu kanya kuri Mbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV. Mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mwadukurikiraga muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikiraga bari mu bihugu bibanye bitandukanye ndetse n'abari bari mu makungu ya kure, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru yacu y'aka kanya. Ayo aka kanya rero tureka tube tuyasozere ngaha, gusa tuze gusubira mu kanya mu makuru araza kuba agezweko.